kuva ntanguye kuza hano hantu hari ibintu Imana yaciye itangura kunkorera je nari mfise umuntu uzenye imbere yakuniza kundira ibintu nadandaza rero gushika ubu kuva batanguye kunsengera iyo mbere nta bacyasubiye kugira ubu ndadandaza kandi ubu biraza kandi kuva ubu ngiye muri serire y'Iburinga ndabashimiye ukuntu bansengeye ukuntu bankoreye rero Imana yaragikoze kandi n'ubu ndashaka hari ibintu Imana nyene yavuze hari ibintu abantu bankoshe ndashaka Imana ibimbohore hama nzogaruke gushinga intahe Yesu abahezagire. Amen. Dukomera amashyi umwami Yesu. Ndafise umuntu imbeba ndazi umuntu imbeba zahombeje imangazini y'imiliyoni 16. Miliyoni 10 yari afise miliyoni zirenga 16 mu minsi mikeyi twagiye kumusengera menga asigaranye ngo yatubwiye ngo yarasiganye nk'imiliyoni 6 nimba atari zine. Ibintu byose imbeba kiretse icyuma cyonyene amata amavuta ibikizarajya ijoro rimwe agasanga hagiye nk'ibiro n'ibiro. Rero ntimuhave mwibaza ngo ikisi ikintu gikomeye umuntu araranguye aradandaje imbeba zikarara zibiriye. Mwumva Imana itakoze ibintu bikomeye. N'abadayimoni ni intumwa z'abadayimoni n'izibari imbeba zisanzwe. Imana yarakoze rero kumubohora kandi igiye no kumubohora mu bindi bikomeye cyane. Yesu amumugisha cyane gose. Dukomera amashyi umwami Yesu kuko Yesu nashimye. Nanjye ndashima Imana kuba nashyize ngaha kubera igitangaza sibyo nari nateguye. Je nari nateguye pasiporo ku wa gatanu arambwira ngo nze ngaha amarira. Rero jewe ndakwaye ingorane nibaza ko amezi yabaye maremare. Rero uno munsi numvise umenga ndafise ukuntu ushika ngaha n'umuntu agenda nk'urukundo bwa Yesu yashyize ngaha ndashima Imana kuba nashyize ngaha. Yesu nashimye. Imana igumugisha birarangira ko wacitse hano no munsi ntugende batagusengeye ikibazo cyawe kirahira mu ndwi uzoshima Imana. Yesu nashimye. Amen. Nanje mpagaze hano nshima Imana haheze indwi zibiri waje umwana bamutwara mu bitaro baramupima barabira indwara bamuha amaserumu yo kumugaburira kuko ntaco yafungura hama ndaheba ndamutahana nca ndamuzana ngaha umukozi w'Imana umwe wo ngaha musengeye uwo mwana yatashe akize ariko satani yagumye yumva ipfuye ejo nawe hari ku mugoroba yari yiriwe akomeye ari muzima hageze ku mugoroba atangura kuvuriza ibintu vyirabura bigaca hepfo bigaca mu haruguru hanyuma ndamuzana ngaha mu masaha 5 z'ijoro mbonye ko umwana aremvye nagiriwe umuntu usanga abakozi b'Imana niho bari Jiste yaramusengeye cyane yambaye imbaraga umwana namusubije inyuma akomeye ari muzima gushika niza kuvomisa ntiyasubiriye n'ubu nguyeho yicaye ni muzima Imana ihabwa icubahiro. Shimira Imana yo ngaha Imana ikomeye Imana ihambaye shimira n'umuvyeyi wo ngaha uko yitaho abagwayi akitaho n'abamwitura mwarahezagiwe cyane. Amen. Dukomera amashyi Imana Yesu ashimwe. Haba nanje mpagaze imbere y'ishingiro nshimira Imana ubumwe Imana yantabaye. Jewe narafashwe ndagwara ndagenda kwa muganga barampima barabura indwara ndazongera barambwira ati uzogaruke ku munsi wa kabiri. Jewe nakora igikorwa cyo gutelefona pasiteri ndamubwira ati pasiteri jewe n'ukuri ndagwaye ndaremba kandi jewe ngiye kwa muganga ariko ndashaka musengere kandi ndashaka gushika ngaho kwishengera. Uwo munsi ndaza nyine ndende bidakunda ko nicara mema nkumva mbabara mengo bapfukose rugomba rumbeko mworoye hakacaza amaraso ndaza ngaho baransengera ibizunguzungu bifata pasiteri amugati n'ukuri n'ubundi je numva biguma bitera byanga. Pasiteri araza arafata ngaho mvuga namwe ati wewe kiriko kirabituma urafise hari umunsi ndiko ndumva utari kurakora ariko ndazi yuko muri aka kanya bigomba birangira. Jewe ubwiherero bw'iwanje butonya hazi fanta ukujya kwifanta yakoka niho rero ntashe cyanaca kwa muganga barambwira ko wewe urafise umuti utari kurakora baca barantera urushinge bantera urushinge natagushika muhira
imiti bari bantekereye naciye ndayihagarika kuyinywa mvuga ati ngoma nizere ryasengesho bansengera kandi ngizeye n'umuntu kuko muhorera igitangaza ni ukuri guhera iyo saha kubera uwo mwanya Imana yaciye ihambere iranyiyereka ni ukuri narakize ubu ndi muzima igikorwa bari bantumye nje no kwa muganga barapimye nta ndwara bakuye kandi umva nakorora amaraso Imana n'ukuri numva yuko boyifashe tukayiha amashyi kuko yarantubaye amashyi menshi cyane Haleluya. Cyambere maze gushima Imana ko yampaye agakiza. Ikigira kabiri shima Imana yarankirije mutoya wanje. Naraje ngafise umutwaro w'ibagwa yarevye. Jase kaja kwishure. Yaragwa ikintu mwitako kimufashe nibikunda ko yicara nibikunda kagenda. Ndaza nkanga musengera afise umutwaro wiwe. Ngintashe muhera ku mugoroba ndamubaza ingene yiriwe arambwira ati ubu ndicara bukeye mu gatondo ndamubajije aca arambwira ngo ubu natambutse nashitse ku ishure numva ndaryohewe cyane. Kigira kabiri naragwaye ngaha mu kirenge ngwara ikintu c'ikivyimba hari mw'ijoro umupasiteri wacu ariko arasengera kw'iradiyo niho numvise avuga ngo hari umuntu agwaye ikintu munsi y'ikirenge wahonyoye ngo umenga ahonyoye kw'icumi nanje mponyoye cyane narababara shize nko kwipave wowe wamenga ukuguru nukuduza ndababara cyane avuze ngo uwo muntu ahonyoye umenga ahonyoye kw'icumi ndavuga ati uwo ni jewe kweri ndahafata avuze ngo nimufata aho mubabara ndahafata cyane ndahagumya atanguye gusenga numva ibintu biva mu kuguru biduga ntangura guhagurwa ndavumisa niho navumishije bukeye ntangura ndatambuka ndahonyora ukuguru kandi ntari mponyora ukuguru Imana ihabwa icyubahiro cyane yarangicije. amashyi menshi ariko ngomba ndababaze Imana ibona umuntu ari muhira muri karitsiye ikabona n'ingene agwaye Imana ikamuvuga kandi twasenga agakira izoreka kugukiza washitse hano izoreka kukubona washitse hano Imana igirire neza bashitse hano mu izina rya Yesu. Yumvira iki gisagara ingene kirimo abantu umuntu Imana ikamwereka ari kuri radiyo umuntu ari muhira ati hari umuntu ameze uku nuku nuku. Imana ni nyabwenge tuyidogirize cyubahiro. Tekana ko wageze mu kibanza Imana irimo niwaye umutima wawe ukihana ibyaha byawe ikubereye kwizamu. Yesu nashimwe. Cyambere na mbere mbanje gusaba Imana imbabazi. Ninavuze ko ntazovuga ibyanje ntafise ishimwe. Ariko numva umutima amaze iminsi nguma numva umutima unyankira. Je ndashimiye Imana cyane mu buto bwanje nariyanse cyane. Ndiyabura kane kose ariko Imana igumiza mu maboko yayo. Amikindi nshima Imana ndashima Imana kubona igikorane cyabaye mu minsi iheze uwo twabana yatanguye kumbwira ati sinumva ayo masengesho ahera saa 3 y'ijoro kubera mva kure ndamubwira ati nta kibazo sinamwishura nishaka namubwira ati nta ngorane ariko ndavuga ati mu mutima mvuga ati Imana ese icompa nawe akahahonyuza ikirenge hama akabona amasaha dutaha Imana yarabinkoreye yaraje rimwe aragaruka ubwa kabiri hama bavuze abazobatizwa nza numva ndabona aranyandikiye message ngo nyandikisha nzembatizwe ico ndagishimira Imana cyane hama abanonga kandi gushima Imana kubona Imana yarampaye kwihangana cyane je mu minsi yaherana n'umuntu w'ishapu rwose kandi ishapu sinarita ku bantu ahubwo je nyene nariyanka ku buryo naca ndondera ikintu cica n'ingoga ubwo nyene kugira basinikureho ariko ndashimiye Imana cyane kugeza ubu ko nikinshavuje ca ntora igitabo ca kanike nkaririmba ikindi naco nshimira Imana nuko iyo niyahura ntaba ndonka ubumpamagara mama birashika nyene nkaca zanga niyase navuga ati none ga Mana iyo mpfa simba narabonye umwana w'iwanje
icyo ndagishimiye Imana cyane kandi yongera imbabarira cyane rwose naho mpagaze imbere yayo ni byinshi nuvuga Imana yankoreye mvuze bike byinshi ndobivuga mfite ishimwe ryayo Imana ihagira icyubahiro. Amen. Imana irarinda isezerano kugira umuntu azorishike icyo yavuze inshuro zina karya ibimwica ntapfe kugira azo akizwe kandi azovuge ishimwe ry'Imana. Imana iradukunda cyane. Nibiherwe cyubahiro. Yesu nashimwe. Je hagaze ngaho imbere yanyu nshima Imana inyuma y'amezi 2 ndose umwana by'ukuri ntibyari byoroshe sinari bwashobozwe gushika hano ariko no munsi byakunze jewe umukozi w'Imana naraje ngaho arambwira nibungenze ati ntibyoroshe atufise abadayimoni benshi bashaka gutwara uwo mwana hanyuma mbwira yuko nosengerwa kenshi hanyuma narabikurikije ngo manza nsengerwa ndashimiye rero abakozi b'Imana bambaye hafi bakaguma bansengera nukuri Yesu abampera umugisha kandi kirushirijeho azobampera ijuru nukuri Imana yarangiriye neza nubwo bitari byoroshe umwana nguyu naramurose mumfashe gukomera amashyi Imana. Yesu ashimwe. Ego nanje mpagaze hano kuko ari ikintu narasezeraniye Imana jewe ikuvuga ibyanje novuga nohera mu gitondo nkahora kashisa ku mugoroba mugabo hari ikintu kimwe nyamukuru nashimye gusobanura mu bindi ko ndosaba pastor umunsi uri izina jewe shingi ntahe mpereye ku ntango zishikane ku byahereje mugabo reka mbere ku byahereje ukankorera kino kintu nzoja imbere y'abantu gushimire ni ikintu kijanye ni message nabonye mu ijoro ry'umunsi nakiraga kizitake 18 umunsi nabatiza mu mazi menshi jesanje nari maze amezi 3 yagira kwirane naratandukanye n'umudamu wiwanje yanyandikira message zibabaje cyane ambarira yuko nozo kwibagira ko twigeze kubana mugabo igihe nabatizwa nagiye mbona message mu ijoro message ndende anyandikira yuko ibyabaye byose ko abonye yuko bitavuye kuri jewe yuko yiteguye gusubirana nanje ibyo rero ndabishimira Imana kandi cyane ikindi kandi nshimira Imana nuko igihe nakiraga kitano muri no shengero nariyumvira kuko jewe sanje mvuki ubanza ni nayo nkorera n'akazi naravuga bati none bizogenda gute nzokwama naronse itike ryo kuza gusenga hino mvi bubanza ndasaba Imana ndavuga bati Imana ubushoboza kugukorera ndakwegereye hafi ibyo navyo Imana iruka kubikora kuba no kwegera ahi Bujumbura hajya ku Butere niho ngiye kuba mudamu wanje twarasezeranye yuko azosigara ariko ruko abamo aduka ku kazi kuwa mbere hakora gushika kwa gatanu nkaca nta kugira ngo iyindi mirimo y'Imana umuntu ashobore kugira gutashobore kwibandanya nivyo nari nasabye Imana kandi mwumva ko Imana byinshi yabikoreye aho nasiye ku Mayange ikintu cyatumye umudamu yova mu rugo akagenda simboza nawe nezamuvuye ko byari ibintu bikomeye cyane mwarumvise umukozi w'Imana bashinga kintaye cyane ndi umuntu yikuje mu kazi yashushe no wikuje mu kazi nari nahawe n'Imana nanjye ntabizi ego umugabo Imana ibandanya kungirira neza mbandanya mbona ikiganza cyayo kuva nje ngaha ayi mumfashe dukurire ubwasima ariko murumva kuhindukirira Imana ibyiza birimo haleluya tusubire tudoze cyubahiro cy'Imana ishimwe Imana ishimwe Imana igomba ikora ibikomeye
hano ni hari umudamu yari yavanye n'umugabo wiwe imyaka 10. Imyaka 10. Inyuma y'iyo myaka 10 Imana imuzanira umugabo wiwe. Umugabo wiwe yaramutaye aza kuzana uwundi. Inyuma y'imyaka 10 turasenga yongerera mugarukana inyuma y'imyaka 10. Uwo yari yararongo yagira kabira bagenda asubira mu rugo rwiwe n'abana biwe mu myaka 10. Imana irahari canke ntayiha? Iyo tuyisenga ibasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma Yesu nashimwe. Nanje ndashimira Imana kuba nashitse ngaha mu ngoro yayo ndi muzima. Ndashimira Imana kuba nabatijwe mu mazi menshi. Nukuri n'ibintu biryoshe cyane kubatizwa mu mazi menshi. Ndashimira Imana muri iyo twiheze narakoze igifungo cy'iminsi yose. Ni muri icyo gifungo bambwira ko papa wanjye bamuhaye sumu. Bamaze kumva ibyo bintu nafukamira Imana mu ijoro ndavuga ati Imana kuba Mana waraduhaye papa wacu kandi akaba ari wasigaye mu rugo kubera mama wacu yamaze kurengana iyi si. Ndavuga ati nonaga Mana ubwo musubira udutware batware papa wacu nawe. Ndavuga ati Mana wewe ubibona kandi niwe uzomukiza. No mwinzi nyene iheze nyene niho nyene badutelefona batubwira ati ubu papa wanyu ubunya n'imitende tubunya asigaye afungura kandi ubunya aragendagenda neza. Nukuri ibyo byose ndabishimira Imana kandi ndashimira Imana yampaye kuyimenya cyane kandi ishishikare kunzigama mu bicitaza byose byaba biri imbere yanjye. Imana ishishikare kubinkura mukomera amashyi Imana. Yewe mpagaze ngaha shima ubuntu Imana yangiriye. Abakozi b'Imana basize amavuta baransengeye, ansengera ku bijyanye n'amashure naho n'iby'indwara nyine babisengeye birahera. Ibyo nabyo nobyinjiramo byoba birebire ariko amashure nayo nashaka gukenguruka byagenze neza kumbure nabo nyine ntabyongera bari bazi bandika ruguru. Haleluya. Ego byagenze neza nkengurutse cyane ukuntu Imana yabimfashijemo ikoresheje abakozi bayo. Mufashe kuyikomera amashyi. Yesu nashimwe. Haleluya. Yabaramukize mu izina rya Yesu umwami wacu. Hanyuma ndashimiye umukozi wa hano atanze akanya ko kugira ngo umuntu avuge icyo Imana yakoze ku bugingo bwiwe cyangwa ku bugingo bw'umwana. Yesu ashimwe. Ndagomba gushimira Imana muri byinshi Imana yakoze, ngomba kuvuga iki. Yesu ashimwe. Jewe sindi uwino nahagurutse mu basitsi kandi n'umushitsi nyene. Jewe mva mu ntara ya Rumonge ngwariza umwana kuri presereta ndahamaze umwaka. Hanyuma rero uwo mwaka uwo mwana amaze agwaye hariho amezi 8 yaheze ndamugwarize mu ntara ndimwo hama batabandungika ni Bujumbura. Maze kumushikana kuva afashwe uwo mwana yabaye paraliza umubiri wose, mugabo Imana imushigariza akantu ko kuguma avuga. Yesu nashimwe. Kandi agifatwa yafashwe urumva atana hamwe afise umuntu yoba agira ngo afise ubuzima. Kubw'amasengesho iyo naca hose nagenda ntabaza Imana baramfasha gushenga. Rero uyo mwana afise imyaka 17. Uwo mwana yakuma ajyanye uko nyine ayo mezi amaze iyo myaka amaze ntiyigera ahindukira. Yesu ashimwe. Icyo nagomba gushimira Imana, ndamaze kubona intambwe muri uku kwezi kw'indwi kuva gutanguye uwo mwana kuva afashwe ntiyigera ahindukira. Ndiko ndabona intambwe ubu ndamujyamitse yubitse inda arahindukira akaryamira urubavu cyangwa akabyuka. Rero dukomere amashyi Imana yarakoze. Hanyuma nagomba ngo nongere kwikimumfashe gusenga cyane kugira ngo Imana imuhagurutse iyo minsi yose amaze ntapfa hasi ntatambuka. Nagomba Imana ize yihese icyubahiro nze ntanga amasimwe kuko iyo ni intambwe Imana imaze kunkorera. Urakoze mukozi w'Imana kumpa akanya ko gushima. Yesu abaheza.
Imana imagurukize akakanya nkaka nkaza gusenga hino jewe narapfuye barandoga barampeza hasi naguruka sinduka umusozi ariko navuye no ku munsi wa gatanu naratanguye kumva agahengwe ndatangura kumva ko nduka umusozi je bari barabekuye ko napfuye ndasima Imana yangiriye neza ko umwanya ngirema ndasima Imana nkaba mfite n'umwana umwe ngo mwana yarasaze nawe ni uwo mwana baramurogeye mukamureke uyo mwana ku munsi wa kabiri uyo mwana akobwe kunyiza arambuta amaguru arangutsa uwo mwana simbivuga uwo mwana siwe natariruka ngo hingaza n'umupanga wamutema tukamubura basi yamubuye ndasima Imana yangoreye uwo mwana Imana ikakikizwa umupanga ikongereganiza nayo mabuye none ndasima Imana kugira uwo mwana nabo arawo nanze ndawo amaze imyaka ibiri ndwaye kuko ndasima Imana ubu ndatubasinduka umusozi ngo bikunde ariko ndiko ndamanuka ugiye gukira Imana nzumva agahengwe aho Imana nishimwe kandi nanjye sinareka kuzayishima kurya nkoreye n'ibyinshi cyane jewe nari muhira barambaraye ko ntazova muhira bararahira ati wewe kugira uzove muhira umusiga w'igitoki uzosanzara ndavuga ati Imana uyu musinda uzondengane yagenda kubaka wa musiga ndawe siva mu izina rya Yesu ndashima Imana ko yabinkijije kandi byakiriye ngaha nyene ndabishimira Imana rwose dukomera amashyi umwami Yesu imitsinda y'ibitoki bagutereye irasenyuka mu izina ryawe yewe yewe dutere haleluya imitego bategira teguka mu izina yewe mbega bubaka ko bagiye kubaka bose babiraba tuzoshima Imana bose babiraba Yesu ashimwe sinajya mu ngone mu ntara ya Kayanza amurusha ngana amazi imisi itari mike nabaterijwe ndashimira Imana yarampaye agakiza twarijene nashatse kuva mu gakiza nga kumwicabi inzoga ibyo byose umuryango wari warampaye kubera ibyo ariko ndashimira Imana kuba naraheruka kuduka ruguru cyasanga babonye nakijijwe birabanezera nashe sanga bongeye kunkunda nk'uko nyine nkiri umwana kera ndagishimira Imana kandi aho ibana ari umuryango mama wanje ari umukuru wanje w'umuhungu bagomba kumara amashuri mugabo shitani yari yateye mu muryango arabyara umwana hanze agera ijenda naho cyo kukana cy'abana umunani mukuru wanje w'umuhungu nanjye irakabiri burya jewe nayo bakuva muhira ari baramwirukanye imiryango nyene yaramwirukanye ariko ndashimira Imana kuba yarongeye kugaruka ubu no gusenga cyane n'abandi basenge cyane kugira abadayimoni ntazongere gutera umutama wanje yari aranisaze mara imyaka myinshi amen dukomera amashyi umwami naye nashaka gushima Imana yankoreye jewe mu ndwi yo higa kiretse iyo twahejejeho mu ndwi iheze Imana yarankoreye akantu bita agasipirizi jewe naratashe mvuye ku kazi twicara muhira n'abana nka saa tanu y'ijoro twicara muri sara kubera se wabo siho yararaye hanyuma turiko turaganira tubona umwotsi urafundutse ukwiye inzu yose abana ndababaza ati ibyo bibaye n'ibiki batubwira ati ibyo byose ni insinga zigiye z'amatara burya tugiye kuraba dusanga kweri n'umusekretera w'abana uratemaguritse hanyuma turagenda turaraba ndashaka babwira abana umwami Yesu habwa icubahiro kubera twagaduhanire rimwe n'umuryango wose ndabwira abana ati Imana gusenga niyo kumirana kubera ikidukoreye ni kidasanzwe nawe ndi mwana n'umwe yari kudukorera kubera twari gushya amatara muri saro yaraka no mu yandi mashambe yaraka ariko ntiyazimye hazimye amatara mu byumba bibiri gusa turashima Imana ati Imana niyo yakwicubahiro Yesu nashimye ikindi naje je muri nyandwi imwe nari kuwa gatanu naraje ngaha mu masengesho
nukuri mwami yera ndumva ko yanezereye kandi ku kibazo nariko ndasengera nagiye mfise icizere yuko kigiye gukemuka. Yesu ashimwe. Naraza kwitwa burinda buraca kugira satani nkure ku cizereko sinuzongere kugaruka ngaha ku musozi gusenga. Yesu ashimwe. Ariko Imana yarangwanira intambara amavuta yashaka kwamba ko ntabwo yambuyeko rero nariza gushima Imana. Imana ishimwe. Amanaki ikintu nshaka gushimira Imana nuko nshimira Imana igihe muri izi ndwi ziheze turi mu bikorane hari kwa gatanu dutangura niho nari mfise ibintu bijya mu rubavu mu nyuma biraduga bijya mu kuboko hamanyamamagara umukozi w'Imana arasengera asengeye birahera muga biheze mu kuboko haza ibintu umenga n'inkuru yo kumara ugendagenda muganga mvuga ati ntacyo naho bidaheze ubunyene nazi ko mw'ijoro mu saa munani bizaguhera niho hageze gusenga saa munani naciye fashe bahejeje gusenga bya bintu byaheze n'ubundi buzima ndagishimira Imana. Hama ikindi nshimira Imana nuko mw'izi ndwi zibiri ziheze turi mu bikorane Imana yagumye impakururira. Imana nishimwe. Ikindi nshimira Imana kandi mw'izi ndwi zibiri satani yari yagumye atega naguma mbona amasanganya nuno munsi ndiko ndaza gusenga nta inshuro zibiri ndi kwikinga ariko ibyo byose ndabishimira Imana ko Imana igenda intabara. Ndafata mirimwe mu mbi y'amasanganya yo kwihora mu gihe ariko arahezagirwa abadayimoni nabo bagahaguruka ndamutandukanya n'imwe mu mbi y'urupfu ndamutandukanya n'amasanganya uhereye isana agasubire kubona ivyo byago mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe. Hama nanje nagutse ngashima Imana ukintu yankoreye ndi muri Rwakarere jene narandika operation ariko maze kuhashika hari benshi bagerageza ukuntu ubwo boshikirwa kandi turi kuri liste tumanitse turabona yuko bidakunda ko abadokiteri bavuga ati dukora benshi muga turarusha ariko kuri liste rero uragira ubwoba tugaca basubiza inyuma ukwezi gusubira inyuma nongere natanze amahera bwoyo umujyamo mu bitaro bantangisha amahera y'ibitanda byose ndabishimira Imana yuko Imana yikoreye ikagaragaza urukundo rwayo hagati yanjye nayo kugira ngo dushikirwe kuri randevu. Rero iyo minsi ibiri haciye ku munsi ugera gatatu ndashikirwa ni ukuvuga operasiyo bakoreye benshi yatangaje benshi abantu baribagije ati none ibintu biraba ariko maze gushika aho hantu ninjiye isaha imwe navuye saa sita abantu bamaze gukiriza amaboko ni ukuvuga abo twari kumwe haravuye abantu batatu ubwanjye ndashima Imana ko nakize. Rero maze gushika aho hantu ndavuga ati none jewe nzosubira gutambira Imana nzosubira kuririmba nzosubira kugendagenda kuko ryari rya mbere jewe n'agatega kamera bantere serumu canke uryame mu bitaro ni ukuvuga byari ibintu nyene byari bishasha kuri jewe anesthesi zimaze kumvamwo sinashobora gusobanukirwa ibintu byose bari banshizeko. Rero bukeye hari abantu benshi nabona banzira inyuma babona ndiko ndagendagenda kuvuga ati none wowe habaye narabishuye ati je mbere yo kuza ngaha hari habaye operasiyo y'ijuru kuko Imana yaranyeretse ikiganza cayo ndi mu kino kibanza abakozi b'Imana baragerageje kunkurikirana kuko n'amafaranga yamvuye nibo banyugururiye imigisha naje ngaha mu kwezi kwa kane mugere ushengera aravuga ati wewe mbona inyuma yawe hari amafaranga menshi ntabwo uzogurirwa ideni ni ukuri byagenze uko nyine shengero ry'Imana amafaranga umuntu yaritanze yose arayariha naho bwo mu bitaro bashobora kuma bagira amafagitire atabaho muga yose ategerezwa kuyariha. Ndashimira Imana ko ngenda akaza kuraba abandi twari turwaranye bakiri muto ibintu by'amayiro y'ideni ibintu bibabaza cyane. Rero mw'icyo gihe ndashima Imana nanje ndumva ko nezerewe cyane ndiko ndatambira Imana igisimba cy'umuzi ntabyo nari niteze ko bizosubira. Rero icyo nagomba gushimira Imana ni Imana ibahezagire. Amashimeshi magaze Imana banza gushima Imana ku nkuru y'ubwoba kuko hari ijwi yakorera hamwe ngo ntuhaguruka atakimaze kishimwa wazanye kuko hari ibintu umuntu avuga ubundi sifite Imana yagukoreye bikagutera n'ubwoba kwabo ikakimukoze ariko Imana irabizi nta kibazo Yesu nashima cyane.
none no mpagaze ngashima Imana mu minsi iheze muri cya gikorwa masengesho cya gikorwa cy'indwi zibiri jewe Imana yampaye igitangaza kidasanzwe ndi ngaha abantu benshi barabyumvise mwumvise yuko Imana yavuze mu izina atavyo narizi yuko izina ry'iwanje rizwi ariko rero Imana yavuga mu izina kandi akora ikintu gikomeye cyane Yesu nashimwe ariko hari ikintu gitangaje Satani yaciye ankorera muhira jewe muhira umuriro waradutse mu nzu waduka ari bateri twise uya no kuvuga umuriro ushurashwa muri ivyo vyumba umuriro uteye ubwoba kandi udasanzwe ku buryo waciye ufatisha amamatara yose yari ahari ay'abantu bari bambikije b'abashitsi bari barigeze kubanza n'ayandi yo muhira n'ibikoresho byari ahantu muri icyo cyumba ku buryo umuriro ushuraduka kabisa uteye ubwoba. Hanyuma rero umuntu umwe w'umunyeshuri yabamugaye wanje yarinjiye mu nzu agiye kwanga agiye kuzimya be agishika nawe nyene ukuboko gucakura afata ko wari umuriro uteye ubwoba. Yesu nashimwe cyane. Ikintu rero cyabaye ni ukuvuga umuriro waratse umaze kwaka haka usha mu vyumba bibiri acafatwa n'ikindi gira kabiri abana bararamwo Imana irazimya ni ibintu bitangaje haciye hashira na parafo mugihe ibiti ntibyahiye n'amabati ntiyahiye ni ibintu rero bitangaje ukuntu uwo muriro wazimye ni ibintu biteye n'ubwoba mbere atari uko nokanda nabisigura kuko n'ibintu byari muri saro bya plastike umuriro warabishikiriye biritunatuna nyene mugabo saro ntiyasha. None rero mpagaze ngashima Imana ntangaza ko Satani nahaguma dukurikirana ariko turafite Imana yo mu ijuru ishoboye Yesu nashimwe ndashima Imana ibasha kutugirira neza haje ikimashe ndatelefona munge ndamubwira ati mushikanje bantelefone bambwira ko ari mu bitaro kandi bavuze bambwiye yuko arembye cyane ndishobora kumuhitana hanyuma maze kubabwira murambwira ati oya rero n'ubureme acaba tugomba dusenga Imana iramutabara hama Imana yarakinze na operation y'abatizo bamubwira Imana yaracishije ahayo cyonyine kirasohoka ubu rero bantelefone mu gitondo ambwira wenyine ubwiwe ati burya Imana yantabaye narokotse ibananshuye ndatasha muhira Imana nishimye. ndashima Imana ko kuva ku wa mbere nari ndwaye kandi ndende cyane ndatabaza abakozi b'Imana barasengera ndashima Imana ko nashoboye gushika ngaha kandi namerekeze naraje gusenga Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane bene abangwaje abana babiri none Imana yafashije bakize kandi ku wa kabiri na telefone umwungere ndamubarira ko ngwaye naje naciye ndwara malariya hanyuma nari mfise ibintu bifatira mu maguru nkagura inyanya byinshi pasiteri arasengera ariko ivyo bintu canagira mitende none nashimira Imana uyu munsi ko nahonyaje ikirenge ngaha mu ngoro ya Yesu. Imana nishimwe cyane hamwe icyubahiro. Amen. Dukomere amashi umwami Yesu. Kumamo kariya kabanga kumamo kariya kabanga abantu mama w'abana batangaje jewe mva mu Kamesa naho nasengera ahantu mu gicaniro cyo mu Kamesa ndahasenga ku Karago umwaka n'inusu burya rero jewe maze kubona Imana yarahankuye ndavuga ati jewe ibintu ariko arambwira sivyo burya rero jewe ncarinjira hariya gusengera hariya muri Ebenezeri mu Kamenge niyo naciye ngenda kugirira Karago rero ndashimira Imana yankuye aho hantu nukuri yarakoze yaragiye akora bimwe bimwe ubu rero mu musengezano wanje ibyo yavuze ngo bari bamushingiye igitoki kirasanzara niwe amaze kugenda kwakirwa muri urwo rugo niho yaciye azana ngaha ati se ngo ndakwereka ahandi hantu hari Imana ihambaye burya rero nanje rero kwa gatanu w'indwi yahera naraje ndaza ngaha ndahasengera ni ukuri Imana yarankoreye ibitangaza byinshi umupasiteri yaravuze ati ikiganza c'Imana kibabeho ni ukuri ko Imana je ikiganza c'Imana carambayeho yarabibonye ndarangura indagara kubera ndi umudandaza ndarangura indagara 2,900
kujya kuwa gatanu mvuye hino kuwa gatandatu ndarandaraje 120 nukuri iyo mana nukuri nihabwa amashimwe nshadonga iyo mu 20 by'inyungu kujya ndavuga ati byose ndekewe kuwa gatatu nshadaza ngaha abana banje barabaroze abana batandatu bose ubwenge bwabo bose barabwabuye bagenda kuhamba mu kuzimu kujya ngaha nayo nabazanye abakozi b'Imana bose barabasengeye nibyo ndabyizeye ko bizoshoboka hanyuma kuwa gatatu ndaza ngaha navuye kumugoroba nabo banatwiriwe ngaha nzanabwe abana ikiganza c'Imana nyene carambaye ko twavuye ngaha ku mugoroba nshitse muhira nasubiye inkumi n'umusore kuri ibintu bimaze kuhabonera ngaha ikiganza c'Imana carambaye mpagurutse gahashira nukuri Imana yumva hariya mu Kamenge yararungitse abakozi baraza gutegura imitego bari basize muhira nemeye intebe zibiri zisishiriye maze kuronka 30 nina bitanu no ngaha nzozanaho ikintu nukuri Imana yumva abumvise amashimwe yanje mumbonera amashimwe Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndabasabye mufashe kumva amashyi. Aba tuzabere kumva amashyi murambabara kabiri asaza. Cyambere ndashima Imana ya hano. Ana hamaze myaka 4. Kandi naje mfise imitwaro indemereye cyane. Kuko urinze waba nabo mukukana babigoye. Ndashima Imana ukuntu nashikiye umuyobozi wacu ndamushikira kenshi ndamurira ariko umuntu w'umugabo gushikira umubyeyi akamubwira n'ibintu bibabaje cyane mugabo ndashima Imana ko ku munsi w'ejo na mwarimu Serge yabaye hafi cyane kugira ngo agakiza sindagahangane ko harageze aho mu mutima wanje numva ngushe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe kuko bamaze kuntoteza batuvuka harageze aho naje nyine mvuga ati je ko Imana kora ibyaha ndashima Imana ndafise umudamu maranye imyaka 5 atakibona sara mugabo uyu munsi cyabonetse ndashima cyane ndashima Imana umunsi wa gatatu nagiye ku musozi gusenga bene data umuntu ataraca ku musozi gusenga wari umunsi wa mbere ngiye ku musozi gusenga mugabo Imana yabanje nanje Yesu ashimwe cyane aho nasengera umutwaro wo ku munsi wa kane ukuntu abashika nayo bazorumuganiriza tuvugana n'abantu batanu mugabo jewe umuhererezi bagaca bagomba havuze y'Imana Yesu ashimwe cyane ndashima abatware ukuntu babigenzeje nukuri barahumurije umutima wanjye ikintu nosaba umuntu ari hano afise umutwaro muremereye nukuri niyihebura ahantu hari Imana hariho uwegeze gushimira hahe avuga ati turi ku buhinyi ahubwo turi ku buhinyi nta yindi shengero nari bwajemo ifise ubushobozi bwiwe Yesu ashimwe cyane ndashima Imana ko yampaye imbaraga zo kwigisha abandi muri Serire nukuri Serge kugira ngo wiwe Imana imuhezane imuhe iherezo ryiza n'umuyobozi wacu ko jewe harageze aho imitwaro indemera n'ubu intege ziracitse mutamakazi mama wanje sigaranye abadayimoni baramuteka ahantu hatise n'umukarabo abikibuka bikurande bari yaruguru cengere taraguka umuyobozi wacu yaramuvugishijwe aramubwira ko agiye kuramba n'ubu mwanya n'iyisaha umutamakazi avuga ati jewe n'ukuri uko twogenda kose ndashaka ko nongere shikira umuyobozi yasengeye kuko niwe yacumye kumenya n'iyisaha ndiho kubwiwe kuko umuryango tubamo umuryango ugoye cyane hari igihe umuntu ashobora kugira umuryango nawe wenyine ukavuga ati je kwera Imana umubura ukumera mu yindi nama ariko umuyobozi yari gahe imbere umwana niwe yavuze ati niba udahezagiriwe hajya uri ugiye guhezagirwa n'ahantu Yesu ashimwe cyane ndizeye ko aho hantu ngiye kwava aho ngiye kuba
Imana igiye kuhameza ndashima umudamu wanje yaragize indoto ku munsi wa gatatu ku wa kane ntarawushikira aravuga ati jewe narawutorewe mvuga Imana yavuganye nanjye imbaraga ko ugiye kubaka inzu y'amakaro ndavuga none ku wa kane icyo kibanza cyanjye narakironka iyo nzu y'amakaro nzoyubaka gute Yesu ashimwe cyane ariko byose byashobotse numva amahoro mu mutima n'umuntu agize icyo gutekereza mu mutima iwe niha amahoro rwose byarangiye Yesu ashimwe Ataho nimwokomera amashyi umwami Yesu Imana irahari kandi irakora kaze Haleluya. Nasize gushima Imana tunataka sengera ngaha. Mukurikiye ngomba kwiruka. Kristina y'umwana abwira ko ngomba kwirukana mu kwezi kwa gatatu. Mugaza shima Imana aho ziza gusenga ngaha. Imana irahari Yesu ashimwe kandi cyo nukuri kuba ndi ngaha irambanza sakigomba Imana kubera nakaha jewe nabwiwe kuva tugishika ngaha uwo mukozi w'Imana ariko arasengesha ndabona Imana inkoreye ibitangaza ngiramvuge mu bintu bibiri kimwe nahawe ikindi nakize ingwara yaje kwa rero nukuri Imana imbabarire kubera nabanje kugawa kugira ngo mpaguruke nze byananiye nguma numva hari ikintu kimbwa atukuko haguruka niko nshinga icumu ntuza kuva ngaha ujya kugira ngo mpaguruke numvise ibinyanya mu kuguru kw'iburyo ndavuga n'Imana nakwinginze ubanze ushobora none Mana mbabarire nongere ndagushimire Imana ntacyo mfise ntabasha amashimwe ariko ndaguhereza umutima wanje kuko wampaye gupfuma nukuri ndashima Imana ko yankijije naje hari ubuntu ngaha mu ivyigwa bafashe kuwa kane turi mu murima ejo ho rero rurampanira ryarenze ntakubuse niriwe njyane nayangiriye ubuntu nakize ibyo mwompera amashyi Imana nubwo ndamutabaza nanjye nashaka gushima ko Imana yambaye hafi ndi mu marusha nukuri nariko ndayerera Imana je ukuntu yantoye ikashiraho ndubu nukuri byabaye by'Imana nukuri maho wanje mfise igikundiro ku bantu nta numwe mvuga nabi nukuri nicyo nashaka gushima Imana ishimwe Imana aguha igikundiro aho ndi hose ntawumvuga nabi amen iki ni ikintu cyiza cyane kintu cy'igikundiro Imana ibaha igikundiro cy'Imana mu izina ryayo Haleluya sengero ry'Imana Zewe ndashaka gushima Imana ku byiza Imana Yesu yankoreye Zewe naragwaye umutima urabura umuganga uvura tembera hose ndabwana barandangira ngaha haranyobera ndarondera umukristo arahanshika nta munyu najya nta mavuta najya byose nabibizwa n'abaganga imiti yari yarambozeze ariko maze gushika ngaha ndashima Imana nagira ni ku nkoni naramugaye ubu ndapfikiriri n'amaguru ndapfikiriri n'amaguru ngenda cyangwa ningira ko ngasiga ngaha umunyu ndawurya ubu nta misonga numva ubu kakundu amashitse amaguru ndatambuka umutima nta misonga njumva mfunze amezi 3 ego narakariye mukandika ari kumati rero ndabishimira Imana pasitari yasengenga Imana imwongera amavuta ariko aho ni kwokomera amashyi umwami Yesu Amen shengero ry'Imana nanje pasiteri narigeze kumutelefona ndamubwira yuko umwana wanje agwariye kuri hôpital Vitel kandi yuko imiti yose byananiranye narigeze kuri antibiotique yo ku rwego rwa 4 iraha mu Burundi hose ari isigaye yonyene boite imwe yagugwa 55,000
twaragezeho duteza umwana mu gatondo tukariha 9,000 by'umuti tukaja tuwuta, tukongera saa sita ageze guterwa tukariha 9,000 by'umuti tukawuta. Ku mugoroba yaguma ashuha 18 z'umugoroba yarashuha, 22 zo mw'ijoro yarashuha, 11 z'agatondo umwana yaba ariko araka umuriro nkagumana igitambara, abaganga bose barananirwa. Ndavuga ni pasiteri, ndi kumwe n'umuntu yitwa Claude ngaha wo muri protocole dukorana, arambara ati hariho umupasiteri ndaguha nimero ziwe umurondere umubwire iby'uwo mwana wawe. Je ashirama nimero turavugana kuri WhatsApp kuri audio, arambara ati ndagusengera. Arambara rendez-vous, iyo rendez-vous irarata yuko aza kumuraba kuri hôpital militaire. Yewe ndavuga ndaguma ndasenga, imiti ndabona ko yananiwe byose, ndahamagara amasengesho atandukanye. None Yesu ni mwiza, Yesu ni muzima, umwana ni muzima. Umunsi nazanye amashimwe, Imana ibahezagira. Amen. Amashimwe menshi ku mwami w'abantu. Haleluya. Mama iri mu kazi canke ntiri mu kazi? Haleluya. Nanjye ndashima Imana yuko yangiriye neza. Ndashima Imana yuko warubuto nararutwaye ngoma mvuga ati none gamana kabandi bagenda gushinga intahe yeko ndarutwaye kugira ntahe kubera tinanje ndagomba intahe nzoze gushinga intahe. Ndashima Imana yuko nabonye umugisha muri kwa rubuto hamwe na wa Mungu. Amen. Dukomera amashyi. Mavuta n'urubuto jewe na telefone muri bajaje, mu bajaje tarayingarukana hagati y'iminota 10. Amen. Amen. Ayo n'amavuta kabisa. Yesu nashimwe, nanjye ndashima Imana cyane ko amaze gushika hano muri ho fantasy. Jewe nari mfite ikibazo sinzi yo cyavuye, ariko nimwe mu bizantera umunsi igihe cyose nibungenze nagira ikibazo, haraza imwe mu mbizi kandira mu mwana agapfa ntazi ngo yarapfuye, ariko ndaronka umuntu arampa inimero z'umupasiteri wo ngaha, ndashobora kumwandikira, ariko kuko natinya ati none ntawe nzi atama adresse je ndizira hano ndashika hano. Maze gushika hano turabonana, aransengera arambarira ati ibyo byabaye byibagire, ubu hoho rero uzoheka. Ndahura n'ibibazo byinshi mvise imbanyi y'uno mwana, ariko kubwo gusenga ko abakozi b'Imana bahana nguyu ni muzima naramuronse. Imana n'ikibere kuko iyo bavuze Imana yabatumye. Kenshi iyo umuntu akubwiye ikintu nigibe si Imana iba yavuze, niwe baba yavuze, ariko hano nabonye bavuga icyo Imana yababwiye. Nari ndwaye cyane bikomeye, baravuga ikintu cy'amavuta, genda yazana ndagira umuti nkaguma ndayisinga, ndavuga ati Imana uyu ni wo muti, kandi narabonye ikiganza cyayo. Nukuri ndashima Imana kukomera amashyi umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Nuheke mukobwa wa Yesu. Wongere uheke kandi. Yesu nashimwe. Nanje nagomba gushimira Imana kuri ka kabuto narifise umuntu ndabereye marene. Mu rugo byari bibi cyane, hageze igihe ngo kwahukana araza arambarira, ndamuha kabuto, ndamuha n'umunyu, ndamubwira uko azobigira kumwe mwongere yatubarira. Aragenda arabikora. Kuwa gatanu ndi mu rubanza nza numva telefone aranterefonye ngo narakurondeye ndakubura, ndakwandikira message ngo ntiwasubije ntaho nimbarira, ngo nagiye kubwira inyishu ya kakabuto ngo karakoze, ubu ndi mwijuru, kumengo ndi mwijuru. Nanjye ndagomba Imana nukuri ngaha hantu umuntu wese yabutse umuti, nimba ari indwara nimba ari ibibazo, ahantu ni muri farumasi yo kwa Yesu. Ngo kwandikira umuti ukajya mu mafarumasi yose ukawubura, mugo umuti uzawurongera ngaha. Haleluya. Akabuto kariko karakora. Noneho ndabongera utundi. Noneho muguma mugira soke y'akabuto n'utundi. Imana itogukura, Imana itogushiza.
Haleluya zitatu vrema hari ikintu Imana yakoze. Ku kabuto ka kabiri pasiteri yatanze jewe nakaririye hanyuma mu rusengero navuga ati Mana ibintu nagiyemo ni byinshi abasatani yarantwaye ingabire yanje raba ubu zumega sihondi rero icyo saba ingabire yanje garuka kandi nongere subire ku Mana numve ko nongeye kumva amavuta yawe. Mvuye ngaha ndagenda cise ku kazi niho namara iminsi nsenga ndaja mu minsi 2 ndisonzesha navuga acha ntegerezwa nduha subiya ntegezwa kwisonzesha niho nasenga ndaza mu cyuma gusengera umugwayi mije gusengera umugwayi cyambona sinzi ukuntu Imana bizati raba hari ha cyambona umukinzi ari abantu ku kazi ariko arakinda ari gusa cyangwa ati emwe nimurahuri ya muntu vema ariko arakinda kumbe sayabwa uri umukinzi akakinda ari gusa none ubu ndabibonye nukuri ndashimira Imana nukuri pasiteri wacu umuvyeyi wacu Imana imwongera amavuta kandi agaho bijya yishirwa yongere gushiza ibindi byinshi turona hano hantu nukuri ndashimira cyangwa bishimira Imana. Hariho umugwayi yaragwaye cyane aratelefona pasiteri ndamubwira basati hari umugwayi agwaye cyane kandi afite umwana muri kuveze ntashobora kuza hiyo kuko ajyanye muri shambre aguma abona ibintu biza kumufata by'ibitero agiye muri bisharati yakujayo baka akarara abona uko yagenda kurayo agasanga ibidayimoni birabura ibigabo ngo binini ndafata wa muntu turafise farumasi ikore imiti yemwe ndababwiza ukuri umuntu wese yaraniranye atumbere hano hariho farumasi izibaho farumasi yose mu Burundi. Rero iyi ni farumasi si farumasi ntoya farumasi gro. Haleluya. Rero uyu muntu abasenzi bose baramusengera none uyu muntu ko byananiranye ni kubera iki jeje nagenda ndavuga mwizira ndafata wa muntu ndawusha mu mazi umuntu omuntu nasenga muke yabwira ati jewe tema ubu naraye neza tasiyo yahora kuri keze ubu igeze kuri 13 ati ndakwingizo kwame usenga kubwiki kubwa wa muntu nakabuti hari undi umwana yari muri kuveze yagoma yirukibe aho kuduga ibiro byaruro umuntu mama wiwe atambwira ati wewe narabonye gusenga cyane ndakwinginga uze kumusengera umwana ndabe cyo kubiro byo byaduye ibiro cyaravuga ati reka ngenda kumusengera ati ndamusengera ndasenga turasenga nk'iminota 30 hanyuma bukeye bwaho yapima ikiro kimwe n'amagarama 320 hanyuma bukeye acapima ikiro kimwe n'amagarama 420 kizajya umwami yabucyubahiro bukeye hawe Imana iri ku kazi uyo oya narinda kuguhinyuza kuri inzu bivuga muri kumwe n'ibyukuri bukeye ibiro bica biduga uzi ko igiye kubyibusha abantu no munsi y'ejo bugaca babyuka ndatangaye n'ukuri kose batere ku izindi nyama bazitutse. Yesu nashimwe nanjye bishimiye Imana ku byiza yangiriye nongera mpamagaza Satani atari yashimye ko nubaka urugo ariko kubera Imana idukunda iciye ku bakozi b'Imana badusengera batatuzi bakatwisonzeshereza nukuri urugo rwari rusambuze kandi bivuye kuri jewe nyene ariko ntazi ko ari jewe arabadayimoni kandi natanzwe n'abantu bo kugira neza mu rwego rwo bangirira nabi. Ndashima Imana rero yasiye kunyubakira urugo nkasima n'abakozi b'Imana badusengera kugira ngo no muri joro nkongera nashimira ko fasha wanje yakitwaye mu muhizi Imana ibahetse. Amen. Uwo mufashira abari hano turatumukomera amashyi kuri kose. Uzamubwire ati muri Repentance baragushimiye wabyitwayemo neza n'abafasha namwe muze murabyitwaramo neza kabisa. Ese ashimwe rero ashaka gushima Imana ku bijyanye n'urya munyu umwana yari amaze indwi atagorora afise mugabe byose abdi mbona umwana adutse n'inkorora itabaho nimwe akorora hirya ejo mu ijoro kwa gatanu agaca daho
uwo mwana nca ndamuha wa munyu ndasenga ambejo nca ku kazi nsanga yankora yakize gripe yakize byose ameze neza Imana ishimwe cyane amen nkaye ku bintu byerekeye iby'amunyu rero arifise umwana yaragwaye inkorora cyane ndahitana akunyuga kenshira mu mazi ndamuha cyane inkorora yacikira yacikira Mana ishimwe dukomera amashi umwami Yesu Bwana asifiwe tushangilie Bwana makofi amen papa ndagushimira cyane no kuri Imana kongereza amavuta warasengeye mama wanjye yarashize amen Mana ishimwe turakiriye uwo mugisha mudusabiye Yesu ashimwe nanje nagomba gushimira ku byerekeye rujya rubuto jewe umugabo wanje ntabwo twari tukivugana ariko kuva ndasegera urubuto ku munsi wa kane yagiye mbona aza muhira nararyohewe cyane Imana yankoreye ikintu gikomeye cyane rwose ubu arantelefona aramvugisha kandi ndasabye n'abakozi Imana ageretse umutwaro wo mw'ibanga ndasabye bansengere Imana intabare amena amen yakoze ikijya gikorwa ikazana umugabo n'ikindi nagikora amen Yesu nashimwe kandi ngahamagaje shima Imana bavuze yuko Imana yishe amadeni hariho abantu iriye nanjye mubo yarihiye naragiyeho amen ikindi shimira Imana ni uko yamwije umwana bambwiye rero arwaye none ubu yarakize ndanyarutse apasiteri kuri mwihanganire gatoya ukuri nawe navuze ati je Imana ikazonyishura nzoga nigira cumi shimira Imana n'ibindi pasiteri je ndizeye ko izobikora n'imitwaro yose mfiteho mw'ibanga pasiteri ndabyizera ko namenye Yesu nkaba nari mu byumviro byo kuba noja ku bapfumu kandi ngano pasa n'ibindi izobikora Imana yabishura amen n'ibindi izobikora n'ukuri kose kabisa Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen je mpagaze ngaha n'umufite umunezero utagiye kungana ndibuka igihe matubwira ngo twandike imitwaro itatu ku rupapuro je kirusha birashize ku rupapuro nasabye Imana ati uwonka nkazoronka ukuntu mpunga Bibiliya yiwanje ngenda nahaza nasoma ijambo ry'Imana nico kirusha mbere nahereye muri ino ndwi rero byaraye bikuze numvise umupasiteri ampamagara aho tingwa ndavuga Bibiliya ubu nzodorakoresha isoma ijambo ry'Imana nkabasaba ati mufashe gukomera mu byo gusenga numve ko ndakoma n'imbere y'Imana Yesu ashimwe amen wasabye ikintu cyiza cyane kabisa Yesu aguhumurisha Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Imana ni nziza kandi Imana irakiza kandi Imana iratabara jewe hari ahantu Imana yarayihunye jewe sinarinzi niyo n'iminsi igeze nari naribagiye umunsi tugezeko nari naribagiye umwaka turimo nari naribagiye itariki turimo byose ubwenge nabutoye ku munsi itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi uyu muntu yaba ari umusazi yaba abona ko induru ndahayiruka nicyo gituma ariko aravuga ibyo yaba ko induru yiruka wowe wagiruka nicyo gituma bamwe n'imana ibijyanye byo agenda agakomeye ageza arakomera none rero akashima Imana nicyo gituma mukwiye kumenya ibijyanye byo nicyo gituma navuga ati sinarinzi iminsi n'amezi n'iyondi nuko rero reka bangana Imana yari yarwaye abantu bakomeye ibi byose mbona ibi byose pastor biriko biraba Imana yari yarabinyeretse ibintu byose byaguma biba ibi byose biriko biraba Imana yabikije naguma mbona ijambo naguma mbona pasiteri naguma mbona ijambo ariko ijambo rivuga ngo nabibonye nicaye hajya mbona ijambo rivuga ngo nta Imana itogukura kandi nta nayo itogusha ibyo ndabibona ndigaha ubwabo canere kwa ryamye ahantu mengo ni kumatira ngeze kuryama ngiye kuraba nikanguye
muga iryo jambo ndakumaririza muga nta bwenge nari mfise ndize ngo ndabe nzabona pasiteri nguma numve izina rivuga ngo Imana izesagire Joseph ngiye kubaza sanga Joseph ni umukozi w'Imana. Imana imugirire neza. Amen. Amen. Kandi zoriguha n'izina rya Yesu. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.